turabahaye mwiriwe turabahaye murimutse mumperere hose turabakunda kandi turabalavalava nk'uko bisanzwe muri kumwe na Diana Boss Lady aka Lady D ndetse mukaba muri kumwe no kubuhinga bw'ibyuma na Mr. Gerard. Uyu munsi ukaba dufite umutumire w'imena araza kwivuga mu kanya ariko reka ndababwire yuko aho muherereye hose mu bihugu byose bitandukanye by'isi yose impande zine z'isi turabakunda kandi turizera yuko bino biganiro tugiye kugirana muri kano kanya biza kubashikira kandi bishobotse mugerageze mugire commentaire mu fyonde no kuri subscribe ndetse muze mubitange hirya no hino kuri bene kugira ngo tubabwire yuko ubunye abarundi turiko turakora ibikorwa bikomeye kandi duse n'akazi gakomeye cyane. Uyu munsi ni umunsi no kwita kwa wa gatatu kubamaze kuvyuka ariko muri Amerika turaryama reka numve ko turacyari kwa kabiri ariko twamaze gushika mu masaha yisumbuye kuko turi saa 6 z'ijoro n'iminota 45 muri Grand Rapids. Nuko rero uyu munsi tubafitiye surprise ejo bundi twaravuganye ariko umutumire twari dukeneye twamuronse kubera ko yari yafatiriwe ariko rero mu kanya sase reka twumvirize Mr. Gerard aduhe juste akaririmbo gato kugira ngo twakire umushitsi wacu w'imena n'umunsi no kubabwira the reason why turi ngahanye kandi tubategura kino kiganiro kari wo Mr. Gerard. I like how you mix the DJ. Murakoze cyane Mr. Gerard. Akarimbo karavuga ngo amène-moi si tu veux, amène-moi où tu veux. Uyu munsi natwe turababwira ati ni mutubaze ibyo mushaka nukuri turi kuri disposition yanyu. Unufite ikibazo wese nufite amatsiko kugira ngo amenye ingene aho uwo yobaza canke naho yoje. Nuko rero uyu munsi turafite umutumire wacu mugiye uko murabona ngaho kuri screen ariko araza kwivuga ababwire uko yitwa ababwire niyava n'ibyo akora reka ndamuye umwanya abibwire hanyuma dukomeze ku ijambo kariwo Mr. Steven. Murakoze hanyuma kwizina nitwa Steven Ruhunga. Mwavuze ngo twivuge nuko iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiba kibayemo kuva mu 2007 kugeza n'uyu munsi niho tukiri ariko niho dukorera mu rusanzwe hanyuma turakora ibintu bitandukanye kandi turi kumwe n'umuryango twaje tuzana n'umuryango ariko kubw'iwanje ndubatse abana 3 abantu bakanye n'umutambukanye umwe gusa. Ndashimye kuri aka kanya mwampaye kugira ngo dushobore kuganira ibintu bituraba muri community mu buzima bwa misi yose. Murakoze cyane nyakuba Mr. Steven Ruhunga. Ubwo murumvise yuko Mr. Steven Ruhunga yaje muri kino gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu 2007. Numva ko haciye imyaka myinshi cyane nk'abantu badaherukana cyane reka tuvuge gutyo bonye nk'abantu bavuye mu gihugu cyabo bakaza mu gihugu cy'amahanga murumva yuko atari imyaka mike. Mutubwira ibyo mukora mu buzima bwa misi yose kugira ngo dutandukire kujana karibu. Okay, ibyo dukora bya misi yose turakora ubuzi bwinshi cyane mugabo muri ubwo bwinshi dusanzwe turakora akazi ko interprete mu majansi atandukanye haba ku polisi haba ku bitaro cyangwa kuri clinique haba ku mashuri abana igihe abarimu bakeneye kuganira n'ababyeyi kumva ko n'akazi ka mbere hanyuma dukora mu bintu bijyanye na transport kunguruza abantu ariko kandi hari n'utundi tuzi two ku ruhande dusanzwe dukorera muhira mu minsi y'akazi. Ego
mwabyumvise rero yuko umushinga ntahe Steven Ruhunga afasha abantu batandukanye mu bintu by'ubusimuzi kandi mukumva yuko no kunguruza abantu n'ibintu navyo nyene abifitemo ubumenyi n'ubuhinga. Afite talenti zikomeye ku buryo mumushatse abantu badashoboye nk'abarundi benshi canke n'abantu bavuye igiswahili, abanyarwanda, abarundi, abakongomani n'abandi bose n'abafaransa barimo bashobora kumurondera. Murumva yuko ari umuntu w'akamaro cyane, afitiye abantu akamaro kanini kuko n'ubu iyo uronse umusimuzi ukaza mu gihugu c'amahanga biba bikeneye ko umusimuzi. Nuko na Steven Ruhunga turi uyu munsi hariho ibintu twumvise yuko byadushikiye ejo twafite kubivuganako ariko ntabwo waronse umwanya. Twarumvise yuko yari userukiye abarundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agiye kugendera abarundi muri Leta za Illinois, kandi twumvise yuko muri urwo ruhara muri uwo muntu wiwe muri uko kuza kwiwe ari wewe Steven Ruhunga woba waramutumiye kugira ngo abone n'abarundi bose. Twashaka utubwire intumbero yoba yaratumye muri iyo myaka yose woba ufise nga muri Amerika. Mbega hari abandi bayobozi bacu canke abarundi batuyoboye mu bihugu by'amahanga mwari bwigere mutumira canke iri ni rya mbere mwoba mugize iyo experience yo gutumira nyakubahwa Monsieur l'ambassadeur muri Leta za Illinois? Yego murakoze. Hanyuma ku bijyanye n'ibyo gutumira abantu ntabwo ari igikorwa cya mbere dukoze. Muri kahise mu 2013 2014 twarigeze kuba dushaka guhereza amahirwe ariko novuga abarundi bacu basanzwe bari mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kugira nabo baze baraja kukimbibe baza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo bagura akarere ariko kandi bamenyekanisha igihugu cyacu babicishije mu mwuga basanzwe bakora, umwuga w'imico n'akaranga, kuvuga kuririmba, guhayagiza igihugu n'imico, ariko bivanye n'ibibazo igihugu cyagiye kiracamo ntibyashoboye koroha. Hanyuma uyu mugambi ntabwo twigeze duhagarikira ngaho. Mugabo ku bijyanye n'ibyo gutumira cyangwa gukorana n'inzego z'igihugu, iri ni rya mbere tubikoze. Twaragize ishaka rikomeye cyane, tumaze kwihweza tugasanga turacafise intambwe nini cyane kugira ngo abarundi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobore gushika ku kintu kimwe nk'abarundi bari hamwe, ariko kandi tugakora ikintu twese twumva yuko ari inyungu ya twese. Rero ni muri ya ntumbero nyene twaciye tubona ko bibereye ubwa mbere na mbere tumanze gutahura icyo turi ngaho mu mahanga, ariko kandi nicyo twifuza gushikaho. Hanyuma tubifashijwemo kandi n'igihugu twavuyemo, ni iki kintu twoshobora gukorera hamwe iyo twavuye naho turaye naho dukorera uyu munsi. Rero duca dusanga hari byinshi tutaramenya tutarasobanukirwa bijanye n'igihugu cyacu, ariyo ntumbero yatumye tuca twandika ikete ry'ubutumire yo gutumira uno mushitsi wacu dasanzwe, umutumire muhire kugira ngo aze muri community y'abarundi aganiriza abarundi, ababwire bati iwacu bigenda uku murahawe ikaze, amategeko abagenga naya, amategeko atabagenga naya. Kumva rero yuko ari intambwe nini cyane twashoboye kugira ngo bikunde, banatwemerere yuko boza kuvugana cyane kuganiriza abarundi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyaba igikorwa cyoroshe, mugabo turashima ko byagenze kose, turabona yuko biriko birafata intumbero. Urakoze. Mwumvise yuko hari ibintu byinshi byatumye atumira umuyobozi ubuserukiye abarundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko nagenda kubaza umushinga nta Steven mukimwa ubwo butumire son excellence yavyakiriye gute? Mbiga kugira yabashubije direct mu mwongo ko abinezerewe canke yabifashe gute amaze kubona ubutumire bwanyu? Sagaseseshwa rumuri ndibaza ngira mu myaka namaze ngaha muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, novuga yuko ari rya mbere ikintu nk'iki kibaye, kuko
turazi yuko ibiro biserukira Uburundi ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika byahabaye imyaka itari mike, ariko ntabwo twashoboye kuronka amahirwe yo kugira ngo tuze turabonana n'abayobozi baserukira igihugu cyacu cy'u Burundi ngaha, tugerageze kuronka amahirwe y'ukuntu twobaganiriza canke bo batuganirize. Ariko ubuserukizi buhari uyu munsi n'abantu ngerageje kurondera uko nobasigura sinobironka, kuko aho mutwaye hose murajana, n'abantu bumviriza, n'abantu batanga umwanya wo kuganira. Urumva rero novuga yuko ku ruhande rw'igihugu bahisemwo amahitamwo meza, ariko kandi ku ruhande rwa twebwe turi ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika nk'abarundi, n'amahirwe kuri twebwe kuba twararose umuntu ashobora kumva kandi akemera gutanga amahirwe y'ibiganiro ataravye ico umuntu ari canke ico yamaze. Byaratworoheye cyane kugira ngo tumushikire tunamusabe, kandi yaratworohereje cyane kwakira ubutumwa twamusabye. Murakoze. Ubwo bisigura yuko mukimutumira nawe byamunezereye kugira ngo abone n'abarundi nico bisiguye, sivyo? None nyakubahwa Mr. Steve, ico cyumviro hari abarundi bandi mwaragiye inama kugira ngo muwabo mwaragiye inama kugira ngo mwibute ubuduserukiye mu gihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika canke c'abaciyumviro ciwawe nyene? Ngira ngo musanzwe muzi yuko muri Amerika hari hasanzwe hariho abarundi kuva kumbure ngira ngo mu myaka ya 71 72 kugeza n'uyu munsi. Ariko kuva ico gihe abarundi batangura kuza muri Amerika muri iyo myaka yose, ntabwo bigeze bibaye ibintu byoroshe kugira ngo umuntu ashobore kuba yoronka amahirwe yo kumenya yuko ubuserukizi bw'igihugu cy'u Burundi ngaha muri Amerika buriho. Rero murumva yuko ntabwo kuri bamwe byari ibintu biboneka nk'uko umenga ni ibintu bishoboka. Ariko rero twebwe bivanye n'uko dusanzwe dufise ishaka ryo kugomba kumenyekanisha igihugu cacu cy'u Burundi mu yandi makungu kandi kikamenyekana neza, twaragerageje kuganira n'abantu batandukanye kugira ngo badushoboze kuba twoshikira abo bubahwa, tukabarungikira ubwo butumwa. Muri benshi twagiye turavugana, harimo bamwe babona yuko umenga ni ikintu kidakunda bivanye n'akahise, kubera ko ari ikintu kitari kimenyerewe gukorwa. Umugabo rero turavuga duti kubera ko twe dusanzwe dufise umugambi wo kumenyekanisha igihugu, ariko kandi abarundi bari ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika bakamenya ati ubuserukizi bw'u Burundi burahari muri iki gihugu, nabuze bati sinocika intege ahubwo reka mbandanye. Rero abo twagiye turavugana bamaze kuba baduhereza inyishu zitumvikana, kubera ko ikiri mu muntu we ubwiwe ni wakimenya. Hari ikintu kiguma kigusuguma akavuga ati no ntuhagarikire ngaho nturashika. Rero twebwe ntabwo twashoboye kugira intege nke, twarabandanije kugezaho dushobora gushikira abo buha kandi bakatwemerera. Rero bari habo twashoboye kuganira nabo, mugabo batavyakiriye nk'ibintu bishoboka, ariko twe twaciye tubandanye, kandi novuga yuko byashobotse kubera umugambi urateguye kandi uri gutegurwa neza cyane. Turumva n'amapublicité, abantu bakora amapublicité yuko bazomwakira. None ivyo bintu byo kumwakira muvyiteguriye gute? Ibikorwa byo kumwakira nibaza yuko ni igikorwa kiriko gikorwa mu buryo bubereye, na cane cane bwo guhesha icyubahiro n'urupfasoni umushitsi wacu, ariko kandi n'igihugu cacu. Rero abarundi cane cane bari mu mihingo y'intara ya Illinois, Rock Island canke Quad Cities, bavyifashamwo neza cyane, babirindiranye igishika, bari banyotewe n'ikintu c'imboneka rimwe. Urumva umuntu wese ari ngaha yavyumvise abizi
n'abataravyumva tubandanya tubabwira, tubandanya dutanga inkuru hirya no hino biciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Ni igikorwa rero umwe wese arindiranye igishika kandi arindiranye umutima umwe. Turabyiteguriye cyane bidasanzwe. Murakoze cyane kandi birabereye kumva mwiteguriye kuko n'umuntu umushitsi witeka. Ubunye hariho abarundi benshi wavuze uti hariho abarundi benshi batari bamenyereye ibyo bintu ibyo bikorwa bamaze igihe kinini ngahanye kugira ngo babitahure. Uravuze uti byarabagoye byabafashe umwanya. None ubunye nk'abarundi bashobora kubona iki kiganiro turiko turakora bataramenya neza intumbero y'uwo aduserukiye yo kuzoza kutugenderera canke bakaba bavuga bati mbega none nitwagenda tuzokunguka iki n'iki tuzohakura, n'akajambo nyabaki wubaha kugira ngo baze basidukane n'iyonka kugira ngo baze birabire baze batabwiwe n'abandi baze biyumviye baze bibarize. Ni iki wobabwira gishobora kubatera intege kugira ngo baze ari benshi? Karibu. Ubwa mbere na mbere nta nkeka afise yuko abarundi benshi bari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barafise ibibazo byinshi cyane atanyisho bifise. Barafise ibibazo bifuza kumenya mugabo batabona neza bo bibaza nde, bohera hehe bagahereza hehe. Rero abantu nk'abo barahawe kaze, ni umwanya wabo kubera nyakubahwa aserukira Uburundi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariteguriye kwishyura ikibazo cy'uwo wese azoba hari. Rero nico gituma tuvuga duti ukaba hari ikibazo ufise turaguhaye kaze, ariko kandi hariho n'abandi barundi bafise imitahe yabo bifuza kuba boshira iyo mitahe yabo mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Bakaba bavuga bati none twobihera hehe, mbega imitahe yacu yokingirwa gute? Urumva ibyo bibazo kimwe mu bintu nizera neza yuko azokora ko cyane ni kubijanye n'abantu basanzwe bafise imitahe bifuza kuja gushira mu gihugu cy'u Burundi. Nabo nyene barahawe kaze, nibaze bashike bibarize, kanatsinda azobaha umwanya wo kubaganiriza nk'abanyamitahe kugira ngo bumve umwanya wabo canke ikibanza cabo ni ikihe, mbega ico kibanza cabo gifatwa gute, mu mwanya ubuhe, cyubahirizwa gute. Rero abo bantu bose barahawe kaze, ariko kandi hari n'abandi bifuza kugira ingendo zo kuja gutembera mu gihugu batari bwashike n'umunsi n'umwe, barabe ikintu boshobora gukora mu mugambi wo kwirura igihugu mu bijanye n'iterambere. Nabo nyene kandi barahawe kaze. Urumva runo rugendo rwa nyakubahwa ambasaderi canke umuserukizi w'Uburundi muri Amerika nta muntu n'umwe akumiriwe. Nico gituma bavuga bati ni leta mvyeyi koko. Umva iyo umuvyeyi yifuje kuganira n'abana ntatoranya ngo ninde, uhari wese muri uwo mwanya barayaga kandi bakayaga neza. Rero ni birori bizoba byuguruye kuba ari wese azohashika, ariko kandi n'abatazohashika bazoronka amahirwe yo gukurikirana ibiganiro biciye ku mamedia atandukanye, eka mbere kwanza n'iyi wanyu irimwo n'izindi zitandukanye. Rero turabahaye kaze, abazoshobora gushika abatazoshobora gushika nabo nibaze ko atangorane bazobikurikiranira ku mbuga ngurukana bumenyi. Murakoze cyane. Mr. Steve, uravuze uti hariho byinshi nk'abafise imitahe, hari ibibazo byinshi abantu bashobora kugira bafise amatsiko. Hariho nanje ikindi kibazo ngira ndababaze, kubera yuko hariho abarundi badafise imitahe. Turafise abatama n'abatamakazi, turafise abana imikangara, turafise abana bakiri bato badashobora kuvuga ngo barashoye imitahe muri ico gihugu. Turafise abantu b'abatamakazi batacishoboye. Turafise n'abantu bamugaye, abarundi bamugaye badashobora gushira iyo mitahe kandi barakeneye guserukirwa kandi bashobora kuba bafise ibibazo byinshi by'ababafite. Turafise abarundi benshi bari mu bibazo, abafungwa, abatotezwa, abafise ubuzima nyene bumeze nabi. None abo bose barizo muri ivyo biringo badashobora kuba bafise iyo mitahe badashobora kuba bafise ubwo bushobozi kugira ngo baje kubonana n'uwuserukiye Abarundi hano muri Amerika.
kugira ngo bamubaze ingene boshikana iyo mitahe yabo nk'iyo canke n'ingene bokorera mu Burundi canke mu voyage. None abo bobo nabo twobashira hehe? Ni igiki cotuma tubashikana imbere y'uduserukiye kugira ngo nabo basuka agahinda kabo canke amaganya yabo canke ibibazo vyabo boba bafise imbere y'uduserukiye mu Burundi? Nibaza yuko runo rugendo rwa nyakubahwa aserukira Burundi nibaza yuko atazogarukirira ngaha gusa. Ni imwe mu nteguro kumbure canke agenda ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Varisito Ndayishimiye, yo kugira ngo abantu bizewe mu nzego zitandukanye za leta bave mu biro byabo canke bave mu bibanza bakoreramwo bashikira bene igihugu. Rero muca mubibona neza yuko atari agaseseshwa rumuri. Murazi muri Washington DC yo hari si hafi, kuva muri Washington DC ugenda muri Illinois kumbure urashobora gufata urugendo rw'indege zibiri. Rero urumva kuba yaravuze bati ubutumire ko twaburose, reka natwe ce tugirirwaho amahirwe yo kuganira n'abarundi bagenzacu. Ni ikintu ciza cyane. Rero nibaza yuko atazogarukira ngaha gusa, azogenda no mu yandi ma state, mu zindi ntara, mu gihe azoronka ubutumire bagategura bakamutumira hanyuma akashobora kugenda kuganira n'abo bantu. Rero abatazoshobora gushika ngaha nibumve ko umenga barasigaye, ntabwo basigaye, umwanya wabo nabo nyene bazoshikirwa. Mugabo twe tuvuga bati ushobora gushika wese arahawe kaze. Hazoba hari abantu benshi cyane baserukira inzego zitandukanye, haba muri leta ya Amerika canke muri leta yacu y'igihugu cacu c'u Burundi. Hazoba hari abantu baserukiye amashirahamwe atandukanye y'abamashengero. Urumva hazoba hari abantu benshi cyane. Rero twovuga yuko umuntu wese ashobora gushika, ahubwo yoza agashika kare kugira ngo azafate ikibanza ciwe bivanye n'ahantu uko hazoba hangana, hakira abantu batarenga 450. Urumva rero utaje kare ngo ufate umwanya wawe, kubera ko ari ikintu kizoba cuguruye kuba ari we wese, ata muntu azoba yimiriwe. Urumva utevye ugasanga ikibanza wari kushobora kuba wofashe abandi bamaze kugifata, azogera umwanya yuko tudashobora kwemerera abantu barenga igitigiri c'450 ko binjira. Rero no hanura abantu bamaze kumenya canke bakiriko baramenya ibijanye na runo rugendo baze kare. Ibirori bizotangura saa 8, ariko ushoboye saa 7 yoba yamaze kwashika kugira ngo yifatire icicaro ciwiro. Murakoze cyane kubwiye ko tumenyesha ibyo byose. Barundikazi muri leta zunze ubumwe za Amerika, mu mareta atandukanye, mwavyumvise yuko nukuri hariyo ibibazo byinshi mufise mumaranye igihe mutaronka inyishu zabyo. Uyu n'umwanya mwiza, tureke kwitana ba mwana canke tureke reka simvuga kugana kubera ko naka yakoze iki kintu sinocitabira kubera ko naka wisindamuzi ntitwavuye mu nkambi mwe ntitwavuye tunabarundi. Umubirimbyi aravuga ngo turabarundi tukavuga ikirundi, turabarundi twese. Iyo umaze kwitwa iryo zina kwava muri ico gihugu umuba muri umwe. It doesn't matter aho uba waravuye, it doesn't matter donc ukumeze, donc turi bamwe. Ni ukuvuga reka dusenyere ku mugozi umwe, reka twitabire. Donc naka niyaguhamagara ati ari ikintu cabonetse kandi gishobora kuduteza imbere twese, gishobora kutwungura cyangwa kikungura abana bacu, nimuze mucitabire. Mwavyumvise neza. Steven Ruhunga arashobora kubabwira hageza, ariko son excellence monsieur l'ambassadeur Russia azoba afite uruhara rundi, azoba afite ibindi byinshi mushobora kumubaza anabakabasubiza Steven adashobora kubasubiza. Ariko wewe yaragize intambwe ikomeye yo kugira ngo amuhamagare, amutumire kugira ngo abarundi namwe mubonerweho, kugira ngo muze namwe mumubaze ibyo mwifuza. Murafite ibibabakiye, murafite ibibababaje. Kuba mu gihugu cy'amahanga si ikintu coroshe, kandi umuntu wese ambasade yateguriwe abarundi bose bari mu mahanga ni bwirukiro
bw'abanyamahanga bari mu gihugu cy'amahanga. Nuko rero mu nshinga ntahe mupfasoni waru mwese aho muri abatama n'abatamakazi mwumva yuko hari akababakiye mwabuze ubasubiza. Nguyo uwarungitswe n'igihugu cyanyu cy'u Burundi. Mushobora kuba mugeruka muke, mushobora kuba mutakivukiyemo, mushobora kuba mucumva gutyo nkuko mushobora kumva ibindi nkuko mwumva muri Amerika. Noneho ubu unye muzoze wibaritse. Murakoze nibaza yuko muri ko muradukurikirana. Muri ko muravugana na Diana Boss Lady aka Lady D. Ndabakunda cyane murabizi, kandi ndeka ndababwire yuko ubu tugiye guhaguruka, nimba bizonsaba indege, nimba bizonsaba gufata imodoka, nimba bizonsaba gufata amaguru, kugenda n'amaguru, nukuri ndabasezeraniye yuko ubu ngiye guhaguruka nkorana ibiganiro namwe, nubwo bizonsaba kuza mu ngi wanyu ndabasabe rendez-vous nimwayinyemerera nze tuganire tubona amaso ku yandi, kuko turasivye kuganira. Hari ibibazo vy'ingo, hari ibibazo vy'abana, hari ibibazo vy'ubuzima, hari ibibazo vy'ubugwayi, hari ibibazo abantu badafite. Uyu munsi rero reka twege na timu yanje yose tuze tubaganirize. Hari byinshi abantu batamenya kandi dusibi tubakiye. Reka rero tuze duhagurukire rimwe. Nuko rero murakoze. Nkuko bisanzwe ejo twaragize ikiganiro, twari turindiriye umushinga ntahe Steven twamutumiye ariko ntiyabashe kuboneka. Ariko hari undi yabonetse ariwe umushinga ntahe Samuel Ndayiragije. Samuel Ndayiragije rero mu mateka yo muri Amerika murazi yuko yari president wa BDUSA, ariwe yaraserukiye diaspora mu misi heze hano muri Amerika. Ariko rero nka twebwe abamenyesha makuru canke se abakuntu bakora ibiganiro, turavuga tuti izina niripfa murashobora gutakaza titre ariko izina riguma rihari. So kwita umuntu president canke kumwita ati ministre canke kumwita inde ntabwo biba bisigura yuko uyo muntu ari muri ico kibanza mu gihe atakikirimo. Nagiye rero nsobanurira abantu benshi babonye kiriya kiganiro, bashobora kuba bibaza bati mbega vyagenze gute ko tuzi yuko umushinga ntahe Ndayiragije atakiri president wa diaspora, atakiri gutya. Oya, nimure kugira amakenga, nimugira amakenga menshi cyane, kubera yuko kuba umuntu yiswe president nuko yamubaye, ariko bidasigura yuko il est président au présent. Ni kagateka nyine umuntu yamahabwa, kandi ntabwo akamukura ko umuntu barahawe agateka uragahabwa. Niturashikirizwa le président wa diaspora techniquement, ntituramushikirizwa, ntabwo akiri president wa diaspora, kubera yuko nibaza yuko bishobora kuba biriko birategurwa ingene bazotora president wa diaspora hano muri Amerika, kuko ashobora kuba yarahagaritswe muri ubu buryo canke buriye. Ntabwo naje nategezwa kubivuga, ariko hariho vyinshi abakeneye kuganira bazi amateka yakahise ko mu mwaka ushize, umwaka uheze n'imyaka ibiri iheze, ingene BDUSA n'ingene diaspora yagiye ikora muri Amerika. Barashobora kutwakura tukavugana, tugatanga ikiganiro n'abantu bakamenya ukuri, kubera yuko abantu benshi ntabwo bari mu rujijo. Benshi kugeza uyu munsi ntabwo bazi ngo BDUSA yagiye he, BDUSA vyagenze gute. Abantu ndazi ko bitanze, baratanze uburyo bwabo, baratanze inguvu zabo, baragenze ingendo, baritabiye amanama menshi, ariko kugeza n'ubu ntabwo barigera babwirwa bati vyagenze ukuntu, which ntabwo ari vyiza cyane. Turakeneye rero abantu bamenye what is going on with our association and with the diaspora. President wa diaspora nibamutora agatogwa canke akaba hari na nubu muzomubona, tuzoba turiko turakorana, tuzomumenyesha. Rero ni muhumure, muri kugira amakenga. Ni Diana Boss Lady, murazi yuko ndi umuntu wanyu. Steven Ruhunga rero nyakubahwa, nibaza ko tukiri kumwe. Sinzi ko hari ikintu wovugaho kuri kiganiro twakoze ejo bundi, kuko twarababuze. Ubwo bisaba yuko umushinga ntahe Samuel Ndayiragije yipresenta. Hari ikintu mushobora kubivuga? Kwanza ubwa mbere ndashimye ko mushoboye gusigurira
abarundi bari muri diaspora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko turazi yuko yahoze arongoye diaspora nyakubahwa Samuel agatekaho kabye ariko uyu munsi bikaba ibyayo mabanga akaba aramutswa abandi bantu rero nibaza yuko nimba hariho umuntu atari yashoboye kubitahura ubu ngira ngo birasobanutse cyane n'abakengurukiye rero kandi mwafashe umwuga mwiza cyane bino biganiro birakenewe mu mubano muri community y'abarundi ibi ni ibintu twari twifuje igihe kinini cyane mugabo namwebwe kuba mwashoboye kugira ishaka ryo kuvuga bati dutegerezwa gukorana n'abarundi ni ikintu cyiza rwose ndabakeje rero mubandanye n'ibikorwa byiza murakoze cyane hanyuma nitwo kwibagira yuko turi kumwe na nyakubahwa Mr. Gerard rero ni umuntu w'ingirakamaro cyane muri community yacu y'abarundi ya diaspora mu gwaruka akora ibintu byinshi cyane mudashobora kwibaza afite talent he is a talented uko babyita mu cyongereza nk'umuntu amubonye ukuntu ahoze n'ukuntu yemereye umuntu ashobora kumuhonyorako uko yenganira ariko nagenda ababwire yuko umutwe we uri full uruzuye kandi yuzuyemo ibintu byiza ibi byose muri ko murabona amashusho n'ibindi byose Selwi niwe ari kuri technique afise ibintu byose bishoboka mbega na sonorisation arayifise kandi iyo sonorisation irashobora kuba izonakora no mu rubanza rwo kwakira son excellence monsieur l'ambassadeur kuko n'ubundi zamazakoze niyo yarakoze cyane mu gihe cy'amatora ya diaspora yarakoze cyane ibintu byiza kandi atidoga kandi nibaza yuko yoba yanaronse n'agashirwa bute yanasaba yabikorana umutima mwiza kubera yuko ari ingabirano yiwe nagenda basabe ahantu ho muri hose abantu bashobora kuba ari abahanzi bakora indirimbo bafise izo mpano nka madon the gift muzi umurondere kora access studio ya record ararecordinga indirimbo arafise studio arakora ama clip video navyo nyene kandi abashaka kuruwa sonorisation aussi you are welcome you can contact him you can contact me and then ukabona se n'ibiganiro ushobora gushikiriza please do not hesitate to contact me or to contact him we are here for you we want to help you we want to work together so reka rero tubashimire cyane sinzi yuko hari ikindi kintu mushobora kutubwira Mr. Steven Ruhunga imbere yuko tubasezera ubwire n'abantu ushikirize n'abandi bose hanyuma twitegurire ubahe na adresse ubahe location aho ivyo birori bizobera naho tuzomwakirira n'amasaha na adresse kugira ngo abantu bashobore kukwakurana nimero zawe bazishirire ngaho onye kugira ngo abantu baze bakwakure bakubaze ibintu uko bimeze karibu murakoze cyane mu gusezera icyo no kwipfuriza abarundi icambere no kuba bagwaneza ariko kandi kigira kabiri batahure yuko umuntu murashobora kudahuriza ku kintu kimwe iyo mufise imbono zitandukanye nimuhurize ku ciyumviro cy'umuntu umwe bijya bintu ntibibagire kuba banse mu buzima bwa misi yose icyumviro cy'iwanje kitahura n'icyo wawe turi mu mugwi umwe ntibitugire kuba banse ahubwo bidukomeze biduhe kurema no gukomera mu bikorwa tuba turiko turatunganya ariko kandi tugire akarangamutima ko gukunda umurundi mwene wacu ahari hose gukunda igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi gukunda n'ibikorwa kuko iyo udafise akarangamutima urumva bica bikugora iyo udakunda igihugu urimo n'igihugu wavuyemwo bica bikugora iyo udakunda akazi naho nyene bica bikugora kuko ntacyo heza ngo uronke ushobora gufashisha bagenzawe muri ya community muba musanzwe mubayemo urumva bimwe twita akarangamutima muri uwo mwanya bica bikugora
kuko iyo udafise ubufise uyu munsi araguha neje akakongera hirya yeje akakongera irigira kane nawe acarindira kumuhereza iyo amaze kubona utamuhaye urumva ca kibazo kica caduka cyo kwinubana kakaranga mutima mukamura gataye rero dukunda ibikorwa dukunda iyo twavuye naho turi ariko kandi tujyamirira karanga mutima ibyo rero nibyo no kwipfuriza abarundi bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariko kandi ini naco nkaba nagomba gushimira mwebwe mwashoboye gufata akanya kugira ngo ijwi ryacu turishikane muri community y'abarundi muri Amerika yose y'ivyo kagera ariko kandi no kwisi yose turabashimiye cyane rero hanyuma tubipfurije ibikorwa byiza bya misi yose murakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu kandi nibyo mudushikirije mweze kandi mugira imyiteguro myiza hanyuma abarundi bari kwitazaho muri hose muza kubona kino kiganiro turabasavye mu bitangatange muri bagenzi banyu muri bene wanyu udashoboye kuza please urashobora kubwira mwene wanyu akaza cyangwa kubwira umubanyi wawe akaza azoze yirabire ahishikire hanyuma Mr Gerard nawe nibaza yuko ntiyarose n'umwe yo kubaramutsa mugabo ashobora no kubaramutsa bariho baramubona kandi banamubonye ubino uramutsa abandi nawe hanyuma kandi ubabwira n'akajambo keza kabeza umutima kuzoba uri kumwe nabo kandi uzobaryohereza ibirori hanyuma tubone ingene dusezerana. Makuru yawe Steven nana mu buhinga bw'ivyuma bikomeye cyane ntibiba byoroshe kugira ngo umuntu ashobore kuba yo gira ingene aramukanya ariko reka nore kano kanya mbanze ndagushimire ku mwanya mwiza utanze muri kano kanya abarimo baradukurikirana ku buhinga bw'ivyuma nibazi yuko bagerageje kuronka message yawe kandi n'ikiganiro caraye kibaye ndibaza ko nabo carabashikiriye kandi ibintu birimo biragenda neza biri sawa. So ico navuga nuko nkuko nyene ico nokongera ko nuko abarundi aho bari hose tugumane kakaranga mutima kiwacu urukundo ubumwe n'iterambere hanyuma Diana, thank you so much for your hard working kandi na nyakubahwa Steve ibikorwa byiza urimo urakora byo gutegura kubwo kwakira nyakubahwa ambasaderi n'ibikorwa bikomeye cyane hanyuma turizera neza yuko tuzoba turi kumwe kuri wa muso ya tariki kugira ngo murakoze cyane turabaye kaze cyane kandi n'abandi ndasubiye kuri subiramo tena bon inkuru mbarirano yutwa niyo uyumviye ndabati akama baze bumvirize message ya nyakubahwa kuko ibibazo biba bihari ni byinshi umugabo ngo apana ijambo so amajambo arahari nibaze yuko abazo bitavye bazo bafise target n'intumbero so mu ijambo rimwe bose bahawe kaze kugira ngo tuzogende dushikirize ibibazo dufise canke twumvirize ivyo tutari tuzi kugira ngo tubimenye murakoze. Murakoze cyane turungiye kubashimira nkuko nabivuye muri kumwe na Diana Books Lady muri kumwe na Mr Steven Ruhunga ndetse ku mpinga bw'ivyuma mwari muri kumwe n'umushinga naye Mr Gerard. Turabakunda kandi turabarava murashobora kwibaza ko iki dukora ibiganiro amasaha yisumbuye kuko abantu benshi baba baryamye mu gihugu cya Amerika mudutunge ubuzima buragoye benshi tuba tuvuye mu mirimo ubwo turabasavye nimba mufite ikibazo Mr Gerard nyiraza kubashiriraho address yana abantu aho bazoja na nimero zacu niziwe ni Steven Ruhunga kugira ngo umuntu wese yumva ko afite ikibazo please turabibasavye mu vyubahiro vyanyu just give us a call give me a call mumuhamagare canke muhamagare cyangwa muhamagare Mr Gerard we will be happy to help you we love you turabakunda cyane Diana DJ 1 G number 1 USA Burundian Development Forum USA Burundian Development Forum ya forum
mwari murindiranye igishika ngiyo yabashwayemo. Barundi kazi mwese muba muri Amerika, ambasaderi w'Uburundi muri Amerika yabateguriye forumu y'agakura. Muri iyo forumu hazoba akaryo ko gusigurigwa amabanga ya ambasaderi n'akamaro ka ambasade y'Uburundi muri Amerika. Abanyamitahe bazoboneraho akaryo ko gushikiriza no kubaza ibibabakiye. Nuzusibe kuko kazoba akaryo ko kubwira abarundi aho igihugu cy'Uburundi kigeze mu bijanye n'iterambere muri rusange. Akabijya rero abazitabira nama bose bazoronka akanya ko gushikiriza ibibazo vyabo. Oya urahawe ikaze kuko nta runguru izoba riharangwa. Wa mugwi Club Nyambo utamba indirimbo z'ikirundi niho uzoba wibereye. Abadirimbo mu gishora. Iyo forumu izoba itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'2022 isaha 8 z'umuhingamo kuri Central Iceland. Ufise icubaza hamagara Steven Ruhunga ku nimero zikurikira 208 509 99. UBC Music Classic in the GEAGB Studio Record. G-Bro on the mix. Ese mwiza mama